Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwija umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe. Uno munsi hariho uwo twafashe yafashwe ari mu bahenda abenegihugu bakabasahura amahera ngo kugira babaronderere ubuzi, bakavuga yuko bariko bavugana nabo benegihugu bakababwira yuko bakorana n'umushikiranganji wo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida kugira bashobore kubasahura ayo mahera, ariko badakorana ari uburyo bakoresha kugira bashobore gusahura abenegihugu. Uyo rero mubona yitwa Irankunda Donatien, niwe ubu twafashe yabikora. Hanyuma uwo yari yagombye gusahura n'uyo mubona bari kumwe yitwa Audace Ntirabimivumo. Uwo rero bari bavuganye ku munsi wa kane, amwemerera yuko atangorane ko hariho ibibanza ko azanye amahera bica biheza bigafata intumbero. Baca bumvikana yuko mubwira ko uwahejeje amashure ya secondaire, no kuvuga afise diplome ya A2 mu gisata c'ubuvuzi, umwe aruko asaba miliyoni 5. Hanyuma mubwira yuko ufise diplome irengeye, no kuvuga ijya licence yahejeje muri kaminuza, yuko atanga miliyoni 6. Uwo rero Audace akaba yarafise abantu batatu mu muryango basanzwe barize ivy'ubuganga nkuko yabidushikirije mu bibona. Baraheza rero aba A2 babiri n'uwagize sage femme umwe, baraheza rero barasezerana ko mugabo amahera azoyamuha ari uko abikoze. Niho rero ejo ku munsi wa gatanu yamutelefona ati burya Iranganji araciye ku biro, ati arabisenya makete arahari, ati ejo rero twobonana kugira ndabigushikirije. Uyo rero Audace nawe yaragize amakenga, aramubwira ati yego nta ngorane, mugabo acavuga ati reka ati bindungikire kuri WhatsApp tubwira ndabirabe. Niho rero yaheza arabaza, yarasanzwe azinanye n'umuyobozi ajejwe akarere k'ubuvuzi k'intara ya Rumonge. Niho rero amaze kubibona nawe yaca abisuzuma, arabona ko ataho bihuriye n'amakete y'ukuri asinyirwa mu bushikiranganji. Bagerageje kwigana, ekaraheza arabaza abasokreteri basanzwe babijejwe babikoreramo. Rero nkuko mubibona, umwe murabona hayari yamushize mu ntara ya Muyinga, ariwe mubona ngaha yitwa Nihorimbere Devote w'umu AD. Ubu ni uwa mbere. Hanyuma uwa kabiri ni umu AD nyene, uyu mubona yitwa Irakoze Nestor, nawe yari yamushize mu ntara ya Karusi. Hanyuma uwundi nawe ni wa mu sage femme, uyu nawe yari yamushize mu ntara ya Ruyigi. Urabona rero ko ingene bagerageza kwigana umukono w'umushikiranganje, hanyuma nikashi. Hanyuma ikindi rero twace kibitwereka iyi entete izo dusanzwe dukoresha birashusha mugabo ntizisuko. Ibi rero byaciye bija mu bindi bishora, byaciye bituma tunabitora n'ingoga, tukabona yuko ibi bidatomoye. Hanyuma n'ahandi tubibonera ku makopi, ku basanzwe tumenyesha ibi abo yamenyesheje saba gusa, hariho abandi basanzwe bajako. Ibi rero biri mu byatumye bitworohera kugira dushoke tubitora. Nuko rero mugabo tumubajije atubareye yuko yabikorana. Hariho umunyamahanga ava mu gihugu ca Kongo yitwa Mukenge Kasongole, ariwe yamufashije kubijanye n'ivyo vy'impapuro, ibijanye n'ibi vy'impapuro, kwigana impapuro z'ubushikiranganje ngene zimeze, ukwigana umukono w'umushikiranganje ndetse no kwigana ikidodo c'ubushikiranganje. Twahora tuza turavyumva, twari tumaze igihe tuza turatera kama bene gihugu ko
bomera amagabo ntibahendwe mu bijanye n'ibi, kuko twari tumaze kumva ko hariho abasahura abantu ku bijanye n'ibi byo gutanga akazi ndetse n'ibyo gutanga n'ivy'amamitation, bakababwira yuko bakorana n'umushikiranganji ko atangorane bazanye ayo mahera baheza bakaronka mitation. Ariko muri abo urumva nkuko nawe nyene yabitubari, umaze kuyamuha akakiguha we wacanyika ntusubira kumubona, uza kubona ko wahenzwe mu nyuma ugiye kugishikiriza wategerezwa kuja bagaca bacanka bakabona yuko atarico. Nuko rero babikora. Twagomba rero dusubire dutera kamo abene gihugu bamere magabo, kuko twari tumaze kumva hariho n'abandi tumaze kumva biyita umushikiranganji agatanga inimero kamuhamagara akiyita ko ari we muriko muravugana, akagubwira ati twara amahera ngaha kuri yarungike ngaha kuri ekokashi cyari mikasha hana ku nimero iyi niyi, hanyuma ibigenda ukunuka ati mitashi uzoronka, abene gihugu bagasahurwa muri ubwo buryo. Ivyo rero twagomba tubamenyeshe yuko batosubira guhendwa. Ibijanye n'akazi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida bikorwa ku mugaragaro. Itangwa ry'akazi riheruka heranye n'uko kwezi ryabaye muri uku kwezi turimwo, vyakozwe ku mugaragaro, vyaramenyeshejwe, abarundi bose barabimenya, baramenyeshwa igihe hakorerwa ibibazo, birakosorwa ku mugaragaro atangorane, hanyuma abamenye bararonka ako karyo ko kusuzuma, abasaba bunguruza yuko bo basubiriramwo barabarabira, hanyuma biragenda neza. Abo bantu rero baca ku ruhande ntibasubire kubasamaza. Nico kimwe n'ivyo bijanye no gutanga ivyo vy'amamitation, navyo nyene ntihagira abantu basubira kubasamaza ngo bibwe ngo basahurwe. Ni ako kamo twagomba kurangiriza ko dutera bene gihugu, ahubwo tukanabasaba ko bodufasha. Bumvise abantu nka benabo badufashe nkuko uwo mwene gihugu Audace yabikoze, ego yarafise umwitwarariko wuko atokwibwa, ariko murabona ko yadufashije kugira dushobore gufata uwo yari kabikora ashaka kwiba abene gihugu. Terakamo abene gihugu bose kugira bashobore gufasha, iyo bumvise ibintu nk'ivyo begera ubushikiranganje babaze, hanyuma gutyo tubaho umuco dushobore gufata abo baba bariko barabikora. Tusaba rero abajejwe amatohoza, abajejwe igipolisi n'ubutungane ko nkuko batanguye idosiye ko boyifata mu minwe bakayikorerako kugira barondere n'abo bandi bose n'abandi bose boba bashobora kuba bakorana nawe canke n'abandi boba barafatikanije. Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe.